turi bamwe twose rimwe dusangira kabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese muriko murakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure yanyu. Nkuko musanzwe mubizi aha mu gihugu cacu uko umwaka utashe turahimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yabayeho kwigenekerezo rya 5 ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Twarumvise kandi muri mwebwe mwaravyiboneye eka n'ubu biriho ko mu myaka yahera basokuru bacu bari bafatanye mu nda iyo umwasi w'igihugu ateye bamugwaniriza hamwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa eka abo bose babibona kumwe bagaheza bakabumbatira amahoro n'umutekano. Si ivyo gusa mu manza bari bafatanye mu nda haba imanza z'ineza canke z'inabi barazimariranira bose eka no guhana abageni baranabahana. Aha rero umuntu yo kwibaza icatumye ubwo bumwe butosekara mu bose rimwe. Mbega biracashoboka ko abarundi basubira kunga urunani rw'intamenwa nka kera? Ibi n'ibindi tuza kwiganira muri kino kiganiro, tukaba twatumiye rero abatumire batatu baza kutuganirira ku bijanye n'ubumwe. Umutumire wa mbere akaba ari Professeur Simeo Barumwete, akaba yaranonosoye ibijanye n'ivya politike. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Umutumire wa kabiri akaba ari Bishop Seth Nkeshimana, akaba ari cegera c'urongoye urwego rujejwe ubumwe no kunywanisha abarundi. Turabahaye ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze. Ndabaramukije kandi ndabashimiye bamwantumiye muri kino kiganiro. Murakoze namwe. Umutumire wa gatatu akaba ari Nibizi Kefa, akaba arongoye umugambwe Kodebu. Turabaha ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuduha ikaze kandi murakoze kudutumira. Mu nkundire twinjire mu kiganiro nyezina. Harabaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mbega none nkuko twari duhereje kubivuga mu ntangamarara, ikibazo twagomba tugitumbereze kuri Professeur Simeo Barumwete. Mbega ubwo bumwe bwatosekaye hari habaye iki? Ku bantu bariko baradukurikirana batazi ivyari vyabaye, twumvise ko na cane cane aho hambere hahise abasokuru bacu bari bafatanye mu nda. Nivyo nkuko wabivuze mu ijambo ry'intangamarara, basokuru bacu nivyo twumva bari bafatanye mu nda, ariko kuva aho Barundi bikukiye tariki imwe y'ukwezi kw'indwi 1962 Burundi bwarinjiye mu bihe bidasanzwe. Abavuka gihugu bene Burundi barasubiranamwo mu bihe bitandukanye. Warumvise vyabaye 1965, 1969, 1972, 1988. Umuntu yagejeje ngaho tutavuze ivyo 1993, 1991, 1993 n'ivyabandanije. Tugarukiye ku 1988 itariki 15 na 16 hariya mu makomine Ntega na Marangara, abarundi bahariya muri makomine ya Kirundo na Ngozi, kuko Ntega niyo muri Kirundo, Marangara niyo muri Ngozi, barasubiranyemwo baricana. Hanyuma aho hari ku ntwaro tuvuga ya Republika ya gatatu, niho rero ivyo bibaye. Umukuru w'igihugu bico gihe Major Petro Buyoya, kuko turiko turabanga abarundi baricanye bakunda kuvyorosha bakavuga yuko arabahutu n'abatutsi, kuko murazi mu Burundi bavuga ko ari igihugu kigizwe n'imice myinshi, mugabe imice bakunda kuvuga cyane n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abo bahutu rero n'abatutsi kuva twikukiye hagumye haba ibintu vyerekana ko umubano wabo atari mwiza cyane mu za politike, ku buryo rero hagiye haraboneka ubwicanyi. Usanga bumwe bavuga ngo nka 72 bakavuga ko
ari abahutu bishwe naho kumbure umugwi severe utaravyerekana neza hanyuma 88 bakavuga yuko naho nyene ugasanga n'ingwane zameze hagati y'abatutsi n'abatutsi hama rero ku ntwaro rero ya Republika ya gatatu kuri Buyoya itariki zine muri makozi yabaye itariki 15 na 16 itariki zimwe zine z'ukwezi kw'icumi mu 88 niho yacashiraho ico yise guverinoma y'ubumwe ashiraho umushikiranganje wa mbere yitwa Adrien Sibomana yitwa ko yaserukira yava mu bwoko bw'abahutu acashiraho leta igizwe n'abatutsi 50% n'abahutu 50%. Kuva ico gihe rero baca barondera ukuntu ubumwe bw'abarundi bukomeza kugira ngo abantu bamye bagwana bamye bicana barabukuntu ivy'igihugu bo bisangira ntihagire umuntu n'umwe bavuga kumigwa kugira ngo umwe wese muri kino gihugu cy'u Burundi yumve yuko ari umwene gihugu ari umuvuka wa Burundi kandi atakiyo na kimwe yimiriwe no bijanye n'ibi vya politike. Niho rero kuva ico gihe rero hagiye intwaro y'ubumwe hacatangura kuza yuko bararaba ukuntu mu gihugu batangura kubiganira ukuntu ubumwe bw'abarundi bwokomera n'ukuntu cyane ukuntu demokrasi kuko niyo yokomeza ubumwe bw'abarundi ukuntu yokomera. Niho rero ibiganiro vyagiye biraba basanzeho jaho ico bise amasezerano y'ubumwe ko abarundi twogiranira amasezerano tukarahira tukarengwa yuko tazosubira gucanamwo ko twiyemeje yuko gukurikiza amasezerano nk'icyo bita charte de l'unité nationale. Niho leta y'ikizitano z'ukwezi kwa 2091 abarundi bose bahamagarirwa gutora ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma rero abarundi bari atoye ku bice 81 kwijana. Hanyuma rero kuva ico gihe rero ubumwe bw'abarundi abantu baca batangura barashiraho idrapo barashiraho ibimenyetso vyerekana ugasanga mu komine yose bashizeho icibutso cayo masezerano twapfundisa hagati yacu. Hama rero birabandanya naho kumbure ayo masezerano twashyizeho igikumu twemeranije bitabujije yuko mu nyuma mu 1993 n'imyaka yakurikiye abarundi basubiranamwo bagasubira bakicana ukamenga rero kumbure ivyo twari twashitseko ivyo twari twumvikanye kumbure ukabona kumenga kumbure bitari bifashe naho twese umuntu ashobora kumva yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari igihugu kidashobora gutera imbere. Amasezerano twarayumvikanye ko mugabo ntitwayakurikije kuko n'ivyerekana nuko tutatevye na gatoyi hari imyaka ibiri iheze ayo masezerano tubiyumvikanye Burundi bwarasubiye kuba mu isanganya abarundi baracanamwo kandi bariyemeje yuko bazobana mu bumwe mu mahoro n'umutekano. Simeo arahejeje kutubwira idonido ingene vyagenze ubwamo rwagiye rurisubiriza abase rimwe bagacanamwo muri rujya rwego mwebwe musanzwe murimwo rwagiyeho ryari 91 amasezerano yarahabaye 93 birasubira biranka mwoba mubifise nkuko rero professeur aheje kubivuga urwego rwatanguye mu myaka ya 90 1998 niho habayeho ico bise la commission chargée d'étudier la question de l'unité nationale mu mbare ndabiza mu gifaransa ko nuko nyene byari bimeze no rwego rujejwe kwihweza canke kwiga ikibazo kijanye n'ivy'ubumwe bw'abarundi. Inkomoko byari bihejeje kuba muri Ntegana Marangara nko umwigisha yaheje kubivuga rwaragiyeho ruremezwa par referendum amatora yabaye mu 1990 hama rumaze kwemegwa rurashingirwa icibutso kiri ku musozi wa Vugizo twese turakunda kubibona kandi kuva ico gihe hahoze haba imigirwa yo kwibuka ayo masezerano. Uno munsi rero urwego rurabandanya nkuko amategeko yose y'igihugu na cyane dufashe ibwirizwa nshingiro yagiye arugarukako mbere bararugarutse ko no mu masezerano yarusha. N'uyu munsi ibwirizwa nshingiro tugendera ko ryo mu 2018 naryo nyene ryagarutse kuri ki c'urwego kumwe bw'abarundi co no munsi twita le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Urwego rero ntigwigeze kuva muri 1990 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gwemejwe mu matora hanyuma
rugaca rushigwa mu ibwirizwa nshingiro kuva muri iyo myaka rwarabandanije rubaho n'uyu munsi ruracahari. Jewe rero ndaruhagarariye ngira ko nkishura kino kibazo dushigwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 28 kwezi kwa 4 mu 2022. Nuko rero nshagaguye muri make urwego duhagarariye uyu munsi n'urwego rwa kera rufise uburambe kandi rwiyemeje gucungera ibijanye nuko ubumwe bw'abarundi mu gihugu utosubira guhungabana nk'uko twabibonye muri kahise. Ibikorwa tujejwe no kuraba ico cose cotosekaza ubumwe bw'abarundi. Mu gihe kigaragaye turafise uburenganzira duhabwa n'amategeko bwo guca twimenyesha urwego rukuru ruyoboye igihugu, umukuru w'igihugu mu maguru masha, canke tukabimenyesha Assemblée nationale, no kuvuga urwego rw'inamashinga amateka, canke bibaye ngombwa inama nkenguza amateka bivanye nuko ico kibazo kije kimeze. Umvise ibyagiye birashikira igihugu cacu n'amasezerano arahaba. Inyuma y'imyaka idashika n'itatu bwa bumwe burasubira buratosekara. Mbega mwebwe mubiha intumbero yihe, mu byumva gute muri mwebwe? Murakoze cyane. Ubwa mbere ajya amasezerano y'ubumwe yabaye hariho inyungu novuga zibiri zikomeye twe twibonamo. Icambere nuko abarundi bari bemeje ko hari ingorane. Mbere yaho wose ava ngo turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye. Hariho bamwe bariko baracinyizwa n'abandi kumbure bariho banezerewe gusumba abandi. Ico gihe rero abarundi barabonye batemara naho turirimba ari ikibazo. Iyo ni intambwe ikomeye ya mbere. Intambwe ira kabiri yabaye nuko habaye kuganira ivyo bibazo bakabivugana ko kare nibaza ko imbere yaho bitari vyoroshe yuko abantu baganira ku bibazo n'ivyo. Niyo yabaye intambwe ikomeye. Mugabo ayo masezerano ntego ushobora gukomera kubera hariho nk'imvo novuga nka zitatu zatuma ayo masezerano aba adakomeye. Imvo ya mbere nuko abantu baganiye batari bafise inguvu zingana. Hariho umugumwe uri ku butegetsi ufise igisirikare ufise ubutegetsi bwose wumva ko ufise inguvu zikwiye. Hakabaho n'abandi bumva yuko umenga barakumiriwe nta jambo bagira n'ivyo bavuga kumbure bitumvirwa. Kandi iyo ningwane ikunda kuba iyo umugwi ufise ubutegetsi bukomeye birawugora kumviriza ivyumviro vy'abandi nubwo vyo vyumvikana nubwo vyo bivuzwa n'abantu benshi. Ico cabaye ikibazo ca mbere gikomeye. Ikibazo ca kabiri biragaragara yuko batumvikanye neza ikintu kijanye no gusabikanya ubutegetsi na cane cane bijanye n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Mbere n'ivyerekeye nyene bosangiye ubutegetsi kuva hasi gushika hejuru. Ico kibazo kiravye neza nticanonosowe. Ikibazo ca gatatu kitatorera umuti mwayo masezerano no gutorera umuti njyane zari zabaye. Nkuko professeur bivuze hari ubwicaye bwari bwarabaye 6, 5, 9, 6, 5, 7, hari abantu babuze abantu muri ivyo bihe bakomerekeje n'izo ntambara. Ayo masezerano ntiyabitoreye umuti ngo bavuge bati mbega babandi biciwe abantu ivyabo bizogenda gute, mbega bamwe bisha abantu bobo bazohanwa barababariwe vyagenze gute. N'amasezerano yaje arimirira ko ariho ibintu bikomeye atashitseko. Biza gushika rero ko abantu baje amatora cyane gatatu hari abantu biciwe abantu bavuga bati uri aho vyakabere harageze yuko vya bindi vyafukafutswe bija habona. Abisha abantu bati noneho karabaye tugira dufatwe ibarigarigwe. Aha ndababwire ko fatiye ku makuru duhabwa n'abantu bari baje bashaho umugambwe Sonya Frodebu mu kwemera babwiye ati turabemerera muga naho tubemerera vya bintu vy'irindwi na kabiri ntibigarukane ntimuze kubivuga muvuga ibindi ivy'irindwi na kabiri ntimubivuge. No kuvuga n'amasezerano yaje hari ibibazo bikomakomeye atakoze ko vyaza gutuma yuko bica bitekuruka mu nyuma. Cyo gituma bona ko haciye akanya ko ivyo bibazo bitatorewe umuti. Ayo masezerano yaciye asambuka abantu bagasubira mu njyane kubera
yari yabaye amasezerano nova yarimwo uruhendo atari yatoye umuti ibibazo bikomeye cyane. Bisigura rero ko n'abanyagihugu bo muri ico gihe kuba bari basidukanye n'iyo nka gutora ayo masezerano ni ukuvuga ko bari batoye ibitari ku mutima nabo nyene batabona iyo biriko biraje canke bo baba barabahase ko bavyemeza. Ibintu vy'amatora yo muri Afrika ni ibintu bigoye cyane udashobora kumenya yuko abantu batoye kubera bashobora gutora kubera bavyumvamwo bashobora gutora kubera igitsure kandi kiriya gihe vyari binagoye nta n'ibintu vyo mwitegenzo zari bihari umukuru ahamagaye umukuru w'umutumba ahamagaye umusitantera agahamagara uramatara ati nimuze mu matora vyari vyoroshe yuko abantu batora. Ikindi kigira kabiri ntituzi neza yuko umugwi wacungiye amatora ari umugwi wigenga koko kuburyo ivyo vyavuye mu matora ivyo vyasomwe ko yashobora gushika hariho abikeka ko ivyo vyarasomwe ko vyavuye mwajya amatora ushaka gusanga atari ivyo abantu bari batoye bivanye nuko bari bazi yuko ari ibibazo bibahanze ku mutima bitavuzwe bitashizwe muri ayo masezerano. Ikimenyamenya nuko ubona nkuko twabivuze mu nyuma bamwe nyene batora amasezerano y'ubumwe ko biyemeje nibo basuye kujyana vyumvikana yuko kumbure bari bagiye gutora ku zindi mvo atari uko banyuzwe neza n'ivyashitswe. Turahejeje kumva urongoye umugambwe Kodebu ivyashikirije mwitosekazwa ryagiye riraba riribonekeza inyuma y'amasezerano y'ubumwe yavuze imvo zitatu. Mbega mubibona kumwe mwebwe? Urumva aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi yabaye hakiri umugambwe umwe rudende witwa Iprona. Hanyuma urumva ico gihe abarundi bari bakiri mu mugambwe umwe twavuga yuko bari basangiye ibitanga novuga akarangamutima. Ibibazo vyaje kwaduka habayeho ibwirizwa shingiro ryo mu kwezi kwa gatatu mu 1992 ryemera yuko mu Burundi haba imigambwe myinshi. Hanyuma haba amatora mu kwezi kwa gatandatu mu 1992 ayo matora acatsinda umugambwe utavuga rumwe n'ubuhari witwa umugambwe mushasha wari maze imyaka washaka gukorera mu kinyegero witwa Frodebu mu 1993 ni watsinze na president Melchior Ndadaye. Urumva rero ko tuvuye mu mugambwe umwe tugiye mu migambwe myinshi kandi amatora novuga yisunga ingendo ya demokrasi acatsindwa n'umugambwe utavuga rimwe n'ubutegetsi. Kera ugitangura bavuga ko ari umugambwe wegereye urimo cyane cyane abahutu. Ni ukuvuga rero hanyuma haca isanganya abasirikare nk'uko yavuze yuko kumbira ibiganiro twabigize abarundi babigize hakiri novuga hakiri igisoda kicizizwe novuga n'ubwoko bumwe. Urumva rero abishe Melchior Ndadaye urumva baciye bitwa kumengana abatutsi bamwishe. Hama rero zangorane bica bivura rero zanjyane zimwe twari twarabayemo kuva tucikukira. Abarundi rero baca baribagira rero n'ivyo bumvikanye batiye mu president wacu n'ibiki ivyakurikiye twese turabizi. No kuvuga rero mu vy'ukuri nukumva yuko aya masezerano yabaye mu gihe ca politike kizwi c'umugambwe umwe. Hanyuma kandi mugabo haheze umwaka hacaba ibwirizwa shingiro ryemera demokrasi ryemera imigambwe myinshi. No kutahura rero yuko twinjiye mu migambwe myinshi hacaboneka ivyiyumviro bitandukanye na cyane cyane ko mu Burundi abantu bace bibaza ko imigambwe iciba ucuvuga ati mbega ho bari umugambwe imigambwe y'abahutu n'imigambwe y'abatutsi. Urumva ko deja uravye ko imigambwe ico twakwita nka configuration politique yari ihari uravye nka Frodebu kabona n'imigambwe yari icuditse za PL za PP yari ku rugero rwa biri kumwe na Frodebu ukaraba n'imigambwe yari kumwe na Iprona za RDC zandi wacubona umenga imigambwe nivyo zahavuye bija ni yarusha bimwe bita G7 na G10. Uzibona rero ingorane rero z'abahutu n'abatutsi zaciye rero zigaragara kubera ubu rero twinjiye muri demokrasi abantu bagira barondera ubutegetsi biciye mu matora bidaciye mu makudeta. Hama rero urumva abantu bacavuga ati twari sinzi ko muzi slogan zo 1993 bavuga ati twari twaranizwe twari dufise aho tuvugira ubu rero turaronsa imigambwe
harabonetse competition amatora girabe ubu rero natwe tugiye tugishira ubutegetsi no kuvuga umuntu yaza novuga yaza nko kuvuga novuga kubuza ko abantu baronka ubutegetsi biciye mu matora murumva muzi kuri yabari kagwanya demokrasi uko uravye nibi vya ntuzenya vya partie FNL yigeze kuvuga bavye bavuga bashaka ko haza demokrasi kugira ngo amatora abe umuntu atore ijwi ryiwe bari harure anome niveau urumva rero za demokrasi bije mu 1992 na 3 vyaje bize gutanga mwizero ku bahutu uko bagira shikira ubutegetsi urumva rero baro mu president rero apfuye bamwishe ingwane zace zitangura tuca turibagiye n'ivyo twagize nukumva rero mu vyukuri yuko ibiba biko biraba ibintu vyose biza bigomba gukumira umuntu umugambwe ubwoko canke ibintu vyama bitera ibibazo mu gihugu vyama bitera inkurikizi mbi mu itunganywa y'ivy'igihugu n'ivyo abarundi naho vyavuye yarusha rero baragerageje none twaciye tumara imyaka myinshi mu ntambara yarusha baragerageza uravuga ati mbega none twosubira gukomeza ubumwe gute hagati y'abarundi kugira ngo abantu bakoze ivyaha mwumvise ko harimo n'ibintu vya reconciliation bashize mu severe barashiraho ya conseil national ivyerekeye barashira mu observatoire ya ntuzenya genocide kugira barabati turabe dukinge tusosubire mu bintu twaciyemo ni kurabira ko ivyo twumvikanye vyose yarusha vyagiye mu ngiro canke biriko biraja mu ngiro kugira ngo ntidusubire kwibaza yuko ivyari vyadushikanya abantu vyatumye abarundi basubira kujyana bitosubira muri kazoza canke bitosubira n'ubu nyene apana muri kazoza n'ubu canke muri kazoza urwego rwanyu rwagiyeho niba nihenze mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1990 no gwatanguye niho ikimbiro cyatanguye go muri ko muraraba none ibikorwa kuva uwo mwaka kuva ubwo rwego rugiyeho kugeza ubu rumaze gukora iki murashimishwa n'ibumbatirwa ry'ubumwe aho rigeze nkuko uwigeze kuvuga yabivuze icambere gikomeye nico ko abarundi benshi bavuye mu kinywabi bakaronka ijambo bagashikiriza akari ku mutima ico ni ikintu gikomeye cakozwe kandi byose byatanguranye n'uyu muzo w'iciyumviro c'uko abarundi bo kubaka icyumviro cy'ubumwe hagati y'abarundi ica kabiri nuko ivyatugoye uyu munsi dushaka kwiganira umuntu akubaka akabivuga kandi uravye neza ubwoba buriko burahera hagati y'abarundi nta murundi agifise ubwoba ngo ejo ndapfa ejo naka arankuramwo ibiro twavuga yuko kuva icumviro c'umwe bw'abarundi kije ego nivyo ntivyaduze ku murindi vyateza gufata ariko kandi intambwe uburundi bugezeko igihugu bugezeko abarundi aho barundi bageze biragaragara ko ubu ubumwe buriko buratsimbatara hagati y'abarundi mu miryango mu madini arasengera hamwe tandukanye abakristo abayisilamu amadini yose arabumbatiranye intara zirabumbatiranye nta ntara ubu icihajije ijambo nta bwoko bucihajije ijambo nta muryango ucihajije ijambo rero ntitwareka kubivuga ubumwe kuva butanguye nivyo nta buvuka rimwe ngo uzuri ingobyi ariko intambuko bigeze ko twebwe nk'abahagarariye urugwego turumva yuko turabona ko hariho intambuko itari nto imaze gutegwa Ego murakoze cyane reka tubaze Kefa nawe atubwire imyaka 32 irarumanije ubumwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abayeho mbega mwebwe ubumwe bw'abarundi murabubona kuva usinywe kugeza ubu uye aho tugeze mu mwaka wa 2023 mu banyepolitike ubwo bumwe burahari murakoze cyane ubwa mbere fatiye kuri zangwe nabwira zari zabaye mu masezerano ya mbere agatuma haba intambara hari izindi ntambwe zatewe ivyo turi mu no munsi ntivyizanye ubwa mbere harabayeho amasezerano bitire yiharusha abarundi bamanza barumvikana ingene basangira ubutegetsi ubwa kabiri harabaho amasezerano y'uko intambara hagati ya leta yari hari n'indi mihari itandukanye abo cane bumvikanye ingene bacanga inzego z'umutekano no kwivuna abansi zihumuriza bose ivyo zose bimaze guhera hacaza intambwe igira gatatu hajaza ibyizwa shingiro
ryo mu mwaka wa 2025 risubiramwo bimwe biri mu masezerano y'Arusha rigasubiramo za bindi biri mu masezerano atandukanye yo guhagarika intambara. Ivyo biheze rero hajaho inzego zirukemwo abarundi bose mu atandukanye bavuye mu ntara zose ko kera warasanga nk'umusitanteri wo mu Kirundo yavuye Bururi, ugasanga umusitanteri wo mu Cankuzo yavuye ahandi, abantu batanga gutwarwa nabo bazi bitoreye. Abarundi barumva ko hariho ibintu bimwe bimwe vyagiye biratora umuti. Haca harajaho n'imigwi nk'umugwi wo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ko yari kimwe mu bintu biteye ingorane abantu batangwa gukora. Harajaho umugwi severe werekana ivyerekeye ivy'akahise. Abarundi rero baravuga bati naho ari vyatugoye naho bitaza guherera rimwe, turabona ko hariho inzira yo gutora umuti wa vya bibazo vyari biduhanze. Nico catumye rero tubona uno munsi hariho intambwe ikomeye cyane, kuko ko tubibona nta bantu bagishambirana bakijyana urwara bavuga ngo nuko adasangiye ubwoko, nuko adasangiye intara. Ivyo vyaraheze, nubwo tutuvuga ngo vyose bica bigira ko, kuko amabi nkawe yamaze imyaka nk'iyo akicana abantu akitana n'abantu n'ibintu bidashobora guhera. Ku bwacu rero mu ncamake turavuga yuko intambwe tugeze ko ishimishije, nubwo tutuvuga ko turashika aho twifuza gushika. Imyaka 32 yarumanije hasinywe amasezerano y'ubumwe. Mbega hari intambwe mubona ubu igihugu cacu coba kimaze gutera mu bijanye n'umwe tugejeje mu mwaka wa 2023? Nk'uko n'abandi babivuze, murabona hari amasezerano abantu bariyemeza ko bazosangira ivy'ubutegetsi, bazosangira ivy'inzego z'igisirikare, z'umutekano, gucungera igipolisi no mu gisirikare. Barumvikana ivyo muri administration ko atawuzosubira gukumira uwundi. Hanyuma amasezerano y'Arusha araza arabishimangira, irerekana novuga n'ivyo bita makota. Mbega abatutsi baronka ibice bingahe, abahutu bakaronka ibice bingahe, vyose vyarerekanywe. Bakavuga ko mu gisoda ari 50% kw'abahutu na 50% kw'abatutsi. Bakerekana mu gipolisi ko vyogenda gutyo, bakerekana ico gihe no mu service national de renseignement ko vyogenda uko 50%. Barekana no muri administration, mu nama nshingamateka, mu nama nkenguza, vyose baravyerekanye. Ubu rero urumva ivyo biranditse biri mu ibwirizwa shingiro. Umugabo ni kuraba kuva hajeho ibwirizwa shingiro ryo mu 2018, hariho usanga hariho inzego bagiye nk'ubu service national de renseignement ntibikigengwa, ntibikira ivyo 50%. Nk'ubu ugasanga mbega muri administration, mbega nk'ubu tuvuze babura amatari 18, mbega ni 40%, 60%, abahutu 40% b'abatutsi, mbega nk'abadirecteur généraux, kuko muri gouvernement ho biratomoye, kuba ministre biratomoye, usanga ari nka 40%, 60%. Hari igihe umuntu yokwibaza ati mbega none hose bagiye bararaba abarongoye abadirecteur généraux, abandi bose bakora novuga bashingwa amabanga, mbega ubwo ivyo bice 60 na 40% birakurikirwa? Mbega mu gipolisi 50%, 50% birakurikirwa? Mbega mu gisoda? Naha rero niraza urwego nk'urwego rujejwe kubahiriza ubumwe bw'abarundi, goza bararaba yuko ivyo twiyemeje, ivyanditse mu mabwiriza shingiro, kuko murabona tukunda kuvuga ubumwe bw'abarundi iyo hageze itariki 5, idarapo ririho ahantu hose, usanga hari idarapo ry'ubumwe bw'abarundi, usanga hakiriho ivyibutso. Mugabo urumva tuvuye muri ivyo bintu vy'amasembolo, tukava muri ivyo bintu bitwereka, bitwibutsa icari co ubumwe. Mbega mu vyo dukora, mu mabanga tugena amabanga, ubwo bumwe bubandanya hubahirizwa. Ni kuraba, ni gutohoza, nta cikwa ndagira. Mugabo kugira umuntu ashobore kwibaza yuko ivyo bintu vyose vyubahirizwa, nizo nzego ziseza kwidufasha, ikabidufasha
yaba inama nkenguzamateka yaba ubwo rwego kugira koko tubone ko hariho abantu bari barakurikirana hari abantu bari barabona ko mu by'ukuri babishinzwe babiraba kugira baturasubira ati burya ibyo twumvikanye byose biriko biraja mu ngiro je urumva kubera kumbure nuko ngira ngo ndi umwene gihugu ntashikira amaraporo yaba kumbure naronka amaraporo yabo babituyagira bakatubwira ivyo bakora ngira ko umuntu yoheza akavuga ati burya rero turabona yuko ivyo twumvikanye amasezerano twafunditse murashobora no kuvyibonera mu madekre nka 50 asinywa dufate nko kundwi murakaza ati mbega none ubwo byo birubahirijwe sinzi ko vyubahirijwe kandi sinzi twobarizaho nyene mugabo no kuraba urumva nukumva ariko ari ikintu novuga kiri très sensible novuga ko umugabo rundi urumva ni très sensible kuko butubahirijwe mu gihugu nk'iki cababaye novuga caciye mu bihe bigoye mumva ko tutagiye turubahiriza ivyo bintu ingorane zatumye tugira izo ngorane muri iyi myaka tubayemo twikukiye zishobora no gusubira nico gituma prevention ikenewe kugira ngo mu bumwe bw'abarundi ntibutosekare na cane cane ivyerekeye gusangira ubutegetsi kuko ibindi nibisanzwe kuko abarundi babandanya barima babandanya borora mugabo ibintu vyamye vyonona ni gusangira ubutegetsi ni kuraba rero ko abantu biyemeje mu gusangira ubutegetsi biriho kandi vyubahirizwa ego reka tubaze icegera c'urongoye urwego rujejwe ubumwe no kunywanisha abarundi ngira navyo nibaza ko birimwo mu byo akurikiranira hafi murakoze kuri ico kibazo nagomba rero nishire kuri kibazo mumbajije nibutsa yuko ubumwe so gusangira so kugabangana ibyicaro mu butegetsi ubumwe ni mu mutima w'umuntu no kubaha umuntu no kwemera kuwo mudasa umukeneye nawo gukeneye hanyuma kumva ko igihugu cy'u Burundi ari c'abarundi bose uravye amasezerano yarusha ugaca uyaringaniza na raporo yakozwe na wa mugwi wo muri 19 igihumbi kimwe amajana 1990 usanga ariho ibihushane bikomeye iryo raporo yakozwe na wa mugwi wa mbere yavuga yuko inkungorane kubijanye n'ingorane zabaye mu Burundi agapfuye kabazwa ivu ari naco gituma nibaza yuko byahavuye bimara umwanya urume gwamaze kuko nyuma y'imyaka 2 twamaze kubona ko abantu barasubiye kwicana amasezerano yarushana yaje avuga ati haba amatohoza ku vyaha vyakozwe musha mumva ko ari mwihushane no munsi rero ku kijanye niki yariko aravuga cyo gusangira ubutegetsi mwibuke ko yarusha yari migwi y'abanyapolitiki imigwi y'abantu 10 harabo bita aba JDC nabo bita aba G7 no kuvuga imigambwe 10 yavuga ko ihagarariye abatutsi n'imigambwe 7 yavuga ko ihagarariye abahutu ariko burya nta matora yari yarabaye ngo abahutu bahe manda ijya migambwe yo kuja ko baserukira nkuko atabatutsi bari batanze manda yuko ijya migambwe 10 ari baserukira yarusha nikimenyemanye nuko ivyaha hamwe habayeho ama responsibility bakavuga ati uyu mugambwe warakoze icaha babandi bavuga ko baserukira baca bavyihakana birashaka kuvyemera rero kiryagiye igihugu cari mu ngorane baravuga bati reka turabe ikintu cyo pfufahaza abantu turabe ingene bosubiza inkota mu bwubati bagashibigwanisha hasi hanyuma bakaje hamwe bakabanisha gituma yiswa amasezerano les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation cyo numva twebwe umugwi twokora twoko cyo no kwita evaluation kuraba cyo no kwita mu Gifaransa efficacité yabijya byashitswe ko iyarusha tukibaza tuti mbega nivyo tuzogoma dushira imbere canke tuzoshira imbere cyo no kwita abarundi kunywana kubahana rero twifuza yuko ahubwo arongoye igihugu
bufata abarundi nk'abana babo kandi niko tweze no munsi ko tubibona umurundi wese imbere kumva ico ntiwisomemwo ubuhutu canke ubututsi aho twisomemwo uburundi je numva ndakunda abakenya bavuga ngo najivunia kuba mu Kenya sinumva mu Kenya avuga ngo najivunia kuba mu Kikuyu narabaye muri najivunia kuba mu Jaruo mu Karenjin oya najivunia kuba mu Burundi je numva ico mpiteka nuko mbu Murundi kandi Murundi ari mu kwitekanye kiriko iratera imbere ico nico numva twosha imbere hanini murakoze cyane akabazo kanje kandi ndakabaze mwese harabayeho ugucanamo kw'abarundi harabayeho inyigisho zitarizo ku barundi bamwe abahutu abatutsi abahutu ni bagufi ni barebare incabwenge iki mwebwe mukoraniye ngaha n'abariko baradukurikirana ibyo mwe muravyemera kuko ico kirimwo mu bituma abarundi tutaba umwe tutwumva ko turi umurundi umwe nagomba je menyeshe ko ibi by'abahutu n'abatutsi sindavyemera kuko ubwoko burafise ibintu biburanga kuko ivyo dufatira ko ngaha mu Burundi bwabo burebure ivyo nasomye ababirigi bafatiye ko bavuga yuko umututsi ari umuntu arenza imetero na 180 ariko ivyo mbona aho mbaye hari abatutsi bafise imetero na 60 na 50 nkuko ari abahutu bafise imetero zibiri ca imetero na 90 iyo teori muri uvuga atariyo ica kabiri baravuga ngo amazuru maremare amatwi magufi ivyo twasomye ariko ndiko ndaraba nsanga Jesse ndumurundi sinashoboye gufatira kuri ivyo bintu bimenyetso mushoboye gutora umuntu ubwoko bwiwe nkurikije ibimenyetso baduhaye ndavye ibintu biduhuza ikintu kiranga ubwoko uravye nka nk'umuzungu no mwirabure murabona imishatsi yacu ntisa hari akantu twita ibintu bya genetike urambara mu kirundi sinumva ingene no bivuga iyaba mu vyukuri abahutu n'abatutsi atari bamwe ntituba duhuje amatere ivyo no kwita uburanga canke imibiri yacu irasa usanga harimo abinzobe abirabura utubiri twompi nshaka kuvuga yuko abazungu nibo batwubakiye ubwoko bijya bavuga ngo bamwe bavuye baje bamanuka bavuye mu buraruko ngo abandi bijyaje nibaza ko atari ivyo gusa ndibaza yuko mu nkunde nkoresheje mu gifaransa harabaye ikintu twokwita la sélection génétique mwibuke yuko Burundi bwa kera bwa mbere bwo kuri ntarushatsi icambara ntama bwari hejuru muri haute altitude mu mugamba aho twita mu Tutsi no mu Kirimiro kandi dufatiye ukuntu abantu b'abarundi bagiye baragwira nk'akaro mu mwaka w'igihumbi amajana 1972 Uburundi bwarimo abantu miliyoni 3 no munsi turi miliyoni 12 zirenga hafi n'inusu canke na 3 mbere bashaka vyumvikana yuko igihe ntarushatse icambara ntamaza kuyobora igihugu Uburundi bwa bari bufise abantu nta vyigwa nakoze ariko nivyo nibaza bari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 uravye imyaka yaciye hanyuma jewe naragize ubushakashatsi ufashe ibintu bisa nararagiye inka nararagiye n'intungwa ufashe intungwa zimwe naho zo bari nziza ukazisha mu ruhongore rumwe après quelques générations zigiye ziravyarana hagati yazo zivyara ubwoko bushasha uniforme nshasha amazosa ameze kumwe amaguru ameze kumwe nibaza ko kubera abantu bari begeranye cyane harabaye ikintu cyo kurondoka hagati yabo bica bituma haba amaforme abazungu baje baca basanga ama difference yo ufata abantu barebare bagashira hamwe ugafata abantu bagufinya ukabashira hamwe ugaca uvuga uti mwego barebare muri beza mwego bagufi muri babi hama gaca ba complexe donc complet ibintu twakwita ama complexe kumva ko je ndi mwiza undi nandi kumva ko ndi mubi abo barebare effectivement bagiye barakuruwaza bazovyara barebare davantage abo bagufi nabo bagiye barakuruwaza ego hazobamwe ama exception muramba barazira vanga indimi
ntituratora neza ikirundi ku majambo yose harabamwo ibintu bigaragara muri babandi bagufi nayo nyaravamwe muremure kuko ya majene twakuye hari inyuma usanga ariko aragaruka nca nemeza rero yuko ubwoko n'ubuhimbano sinzi kwiryo jambo ari kirundi ubwoko n'ubuhimbano ubwoko sibwo mbere n'umuntu ariko avuga ngo je akuva yivinira ubwoko je numva ahubwo ariko aravyihendamwo ubwoko dufise mu Burundi numva ari ubwoko bumwe bw'abarundi kandi twebwe nk'abajeje turipfuza ko abarundi bo bavanura n'ibintu byo kwimvamo kwisomamwe ubuhutu kwisomamwe ubututsi kwisomamwe n'ubutwambere washaka ubwoko ni bumwe turabarundi ndabashimiye cyane ikibazo ni cakindi kevu jewe iyo nsomye ibitabo bakavuga kuzerekeye amoko ubwoko hari ibintu bishika bitatu bitandukanye ubwa mbere usanga ari abantu bafise ururimi bisangije ubwa kabiri usanga bafise ahantu baba ugiye nk'ayiko bavuga ati ngaha ni muri teritwari y'abafurera aha ni muri teritwari y'abashi aha ni muri teritwari y'abafise teritwari yabo hanyuma n'ivyerekeye imico ingene bagira imanza ingene bafata umwana yavutse ingene bahamba abantu bashobora gusanga hariho itandukaniro rikomeye imyaka maze nta teritwari y'abahutu ndumva mu Burundi nta teritwari y'abatutsi ndumva je nabaje none abantu barabanye barava indimi zirafatana turabura n'akantu kurimi rw'abahutu rwasigaye n'ururimi rw'abatutsi rwasigaye ntabwo uzopfa ubumvise abahutu n'abatutsi baba mu ntara imwe usanga bafise imico isa vyumvikana yuko mu vy'ukuri tugiye mu vy'ubuhinga mu Burundi nta bwoko buhari hari igihe nabona ko Burundi ari buto ufatanije n'ibindi bihugu tubana ushaka gusanga ubwoko bw'abarundi ari nk'ubwoko bumwe bw'ikindi gihugu kanaka bagaca abakoroni baduhaye imbibe tugasanga ubwoko bumwe bwaguye mu gihugu kimwe ibi rero ivy'ingene abantu bameze biri mu gushimagiza bamwe bimwe n'akagaye ku abandi ivyo ni ibintu bisanzwe biraba amatati iyo hadutse amatati niko vyama bigenda abamwe baravuga ati twe turi beza abandi bakacafuza abandi nta gitangaza kirimwo bisigura yuko ivyo bintu nta fatiro bifise bakubwiye abafise ubwenge bagenda mu ishuri ngo mwige ucona vya bindi bavuze atari vyo bakavuga ngo banaka nta nguvu bafise abandi barazifise uravye abantu basanga hamwe badafise inguvu ubwoko bu abandi bakazifita ni ibintu rero bijya vyaje iyo umuntu akeneye gukumira yamaronka ikintu aherako aragerageza akaronka ikintu afatira ko yayigizeyo mugenzi we ivyo ni ibintu bisanzwe matati novuga yuko rezo nyigisho ni inyigisho zaje umuntu be gukumirana kandi nubwo tutabihereye ko nkuko bishop yavuze ngaha ivyo bintu vy'amoko nibaza ko no baza biza kahise ka cane ni ibintu vyaje cane cane n'abakoroni kera haragwira imiryango gusumba ivy'amoko yego cyo gituma rero twebwe izo nyigisho wanashaka n'ivyo vyitwa by'ubwoko uko bivugwa mu ntitushobora kubifatira ko mugabo ko biza vyanditse mu ibwizo shingiro tuba turifata uko nyine twebwe nk'abanyepolitike ko vyanditse mu ibwizo shingiro turabikorera ko kandi urumva hari abantu bapfuye babizira hari abangaye babizira hari n'abisha abantu bibahora urumva umunyepolitike rero ukuri nk'uko ko mu kibano ntiwo kwirengagiza ariko ugiye mu vyerekeye ubuhinga nta bwoko mu Burundi buhari ndabashimiye cyane ikibazo ni cakindi nyene namwebwe abazungu baje baratuciyemwo imigwi kugira ngo bimwe bita diviser pour régner bona kugira abantu baza abanyamahanga bashobore gutwara abantu barabacamwe imigwi kugira ngo biborohere gutwara baracira bamwe imigwi bamwe arabwira yuko ibi turiko turavuga ko abatutsi bameze uku abahutu bameze uku abatwa bameze uku hanyuma barabitwigisha turatahura twarabitahuye hanyuma rero twaranavyubakiyeko turavyubakira kw'inzego turavyubakira k'igisoda turavyubakira ko amaguverinema turavyubakira ko amashuri turavyubakira ko birakomera twarabihaye inguvu hanyuma mumenye neza ko kuva muri izo ntwaro bavuga muri izo ntwaro z'igisirikare z'umugambwe umwe
baguma bavuga ko abarundi turi bamwe twose rimwe dusangiye gupfa no gukira. hari n'akaririmbo kabyo twese turi bamwe twese dusangiye kabisa n'agahiro urwo rurimi rwaravutswe. Mugabo urumva twaravyubakiye ko turabitahura turabigendera muri piège biroroshe kuko urumva mu ntwaro z'umugambi umwe twavuga yuko twese turi bamwe twese dusangiye gupfa no gukira ko turi abarundi. Naha Kefa yavuze yuko umusitanteri avuka mu Rutovu yashobora kuza gutwara komine Bwambarangwe kuko yaba ari umurundi yisanze mu gihugu ciwe c'amata n'ubuki. Kuva rero haje demokrasi, iryo jambo bita peuple, iryo jambo bita abarundi ryari écrasé, ça éclaté partout dans le monde. Ni kuvuga ko muri abo barundi ubu turaraba abarimo harimo abakenyezi harimo abagabo harimo abayisilamu harimo abakatori muri abo barundi nyene harimo abayisilamu harimo abava Ingozi harimo abava Bururi harimo abava Mucankuzo harimo ababo harimo abagamba harimo iki mugabo bose n'abarundi. No kuvuga rero hageze gutunganya ivy'igihugu muri babarundi nyene utwaye ukibagira abantu batuvuge bava Ingozi bashoboka ati iyi leta twebwe ntiturimo kuko ni leta y'abarundi mugabo abanyengozi ntiturimo baca bagateka tweye natwe kibanza cacu niki kirihe. No kuvuga rero uno munsi kuvuga ngo twese turabarundi twose rimwe harimwo abakatolika abaprotestant abamizirima urumva dufise n'amakategori nibiz'ubwoko nivyo twokwita ubwoko no munsi bavuze ngo ubwoko bw'abakristo ubwoko bw'abakatolika ubwoko bw'abamizirima na l'époque en fait ikitarico tutovuga ku bahutu n'abatutsi n'abatwa ni ethnie mu gifaransa ifo gutandukanya ethnie en fait ubwoko si ethnie kuko ethnie ivyo yavuze ni Kefa yavuze abantu basangiye ururimi basangiye aho baba basangiye imico ni ethnie. Abarundi rero twese dusangiye turi muri meme ethnie kuko tuvuga ururimi rumwe tuba mu gihugu kimwe dusangiye muri rusange turasangiye n'imico. Aha rero mugabo urumva ntushobora gutwara kubera bimwe vy'eklata kubera demokrasi bavuga ati hari abashobora gukumira abandi bisunze idini hari abashobora gukumira abandi bisunze intara hari abashobora gukumira abandi bisunze amashuri dufate n'amashuri barashobora kuvuga ati rero umuntu azoba musitanteri azoba chef de colline umuntu azoba afise diplôme nanye niwe kurakumira abantu ata amashuri bafise. No kuvuga rero uno munsi uriko turagerageza kwiyumvira demokrasi ko imeze niyo ntwaro idakumira itisunze ikintu na kimwe itisunze ubwoko intara idini ugerageza gukuraho ibintu vyose vy'ama minorité sensible. Abantu bose bavuga ati twebwe turepresente ikintu dufate nk'ubu nk'ubugengena rumuga nk'abagendana ubumuga urana turi hafi 15%. Turashoboka ati twebwe ni kwira ikintu tutari muri leta bakavuga ati twe turakumira namwe muragiye turakumira turatugiyemo natwe urumva deja ivy'abahutu ivy'abatutsi ivy'abanyengozi ivy'abanyagitega ivy'abanyaburu abagendana ubumuga nabo turi hehe urumva rero uno munsi abanyamwemba nibi uno munsi ro gutwara abadamu abakenyezi uno munsi ro gutwara ugwaruka turihe uno munsi ro gutwara uteza kuraba ko atamugwi minorité visible iboneka atamugwi uboneka wumva ko wakumiriwe urumva uno munsi biragoye gutwara cyo kimena cagiye tuba turi umugambo umwe twavuga ngo turabarundi twese utagiye kuraba bariyo abari ndani utagiye kuraba imigwi iri hagati mu barundi uno munsi tegeza kuraba iyo migwi yose ukayiraba uko imeze kugira uvuga ati kandi gashikirwa kandi ntwarira bose nkuno munsi ubanze leta atamumizima ari mu mizima cavuga ko bakumiriwe puta n'abarundi ushaka gusanga ari mu Hutu canke ari mu Tutsi mugaca avuga ngo ngwa mizima urumva rero kiretse ako kiyongera ku Muhutu canke ku Mututsi caja ko umuislamu akaja ko mu katolika akaja ko mu protestant akaja ko abava ha urumva rero gutwara uno munsi utegeza kugira attention kandi ariko kose ntituguma tuvuga ngo turabe ngo yuko ngo turabarundi gusa kuko ivyo zarundi gusa ubuye ntibiki sivyo nyene bigikwiye ubu turinjira no mu mizi tukaraba yuko ata groupe nimwe igize ikumire dufate nibiza amatora no migambwe urashobora no kumira ati mbega none nk'ubu amatora yaheze yarusha bari bayivuze neza ukavuga ati umugambwe wose uzoronka dufate nk'atanu kwijana mu matora y'abashinga amateka ubu ufise ni partie minoritaire mu gifaransa bita partie minoritaire
tuwo urashobora kuronka intebe y'umuminisitiri muri leta mugabo ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 ryarabikuye mugabo urumva abantu tuba twagize intambwe yo gusangira ubutegetsi ukavuga ati n'umugambwe waronse basa 5% turawemereye yuko uja muri leta mugabo mu 2018 acavuga ati oya umukuru w'igihugu niwe nyine azokwitorera umuntu agomba gushinga amabanga muri leta mugabo urumva iyo arusha bari bagerageje kuvuga ati ntagire umuntu ntagire umugambwe basi washikanye iki gice iyi niveau wumva ko ukumiriwe kwa kugira bagerageze barabe ko abantu bose batosubira ubu rero urumva ubu turi mu yindi ntambwe tuvuga ati abarundi turi bamwe kandi urumva no mu ibwirizwa shingiro avuga ati ivyo umushinga ntayo yavuze ati mbega none yigeze kuvuga ngo bazogira evaluation mu ibwirizwa shingiro avuga neza yuko muri imyaka 5 inama nkenguza amateka ifise mission yo kuraba yuko ibintu vy'amakota vy'Arusha 60% 40% vyobandanya canke vyohagarara bayifise muri imyaka 5 tuza kuduha raporo inama nkenguza amateka tuza gutanga raporo bakagira iyo evaluation bakaraba yuko ibintu bibandanye canke bitabandanye hari gihe umuntu yibaza mu gihugu cy'u Burundi twaciye muri bino bintu kandi uravye n'ivyabaye mu 2015 ukibaza ati mbega none ubwo haragira yaho bavuga ngo ivyo bintu ngo twamaze gushika ku rugero yuko umurundi tuzomurabira ku Burundi bwiwe kuca ashoboye washaka vyo bari vyiza ico tuba citoyenneté umuntu amaze kuba citoyen w'umurundi akumva ko afise les droits et les devoirs kandi umuntu dusubire kumuraba en fonction y'ubwoko bwiwe tumurabe kuca ashoboye aho tuzoba dushitse ku ntambwe nziza cyane mukarige umuntu akwibaza ati mbega none buryo Burundi turavye aho dushitse ubwo haragera canke turacasunika turacabembereza turacorosha kugira kuko turacari fragile igihugu cy'u Burundi kiracari fragile 2015 yaravyerekanye ko tukiri fragile urumva rero yego nivyo iyo tuja turiko turondera kuja vers une citoyenneté responsable mu rundi wese wumve ko afise novuga uburenganzira bwiwe bwose ashobora gutora kitoza akagira gute mugabo umwanya tutarahashika tuza turabembereza bukebuke kugira twubake ntidusambure ibitarashinga imizi hokorwa iki nimba mubona ko harimo agahantu nta societe nimwe iyo hamaze kuba ibintu abantu bahurirako hama hariho de conflit abantu bamapfa ibintu no ku ntwaro ya cami kera n'abazungu bataraza harabaye intambara hagati y'abezi n'abatare abazungu ntibari bwaza harabaye hagati y'abezi n'abatare kandi bose bava mu nda bapfa ubutegetsi no kuvuga rero ahantu hari ibintu hama hariho de conflit mugabo ikintu gihambaye muri societe nuko naho hoba hari ibibazo bimeze gute abantu bicara bakabiganira bakabitorera inyishu ishimisha bose ivyo rero vyamyeho rero ko hamwe bavuga mu kirundi ngo harabagabo ntiyagwa ibara yego hama hariho ama conflit muri societe mugabo nico gituma hama hariho n'abantu bashinzwe gukinga amatati ari naco gituma nibaza yuko muri ibi vy'ubumwe bw'abarundi twese turabona akamaro ko mu bw'abarundi canke twarabonye inkurikizi yo kutagira ubumwe kuko abantu barapfuye abantu barangaye abantu baranyazwe ivyaba abantu barapfuye uburundi bwarabuze bubura abantu bubura ibintu bubura incabwenge bugiye iyo hataba intambara nta wuzi aho tuba duteye mu iterambere bugiye hapfuye abantu bari kirumara mu gihugu none hokogwa iki nivyo ndiko ndavuga hokogwa ikirero cengira ngaruke ibintu bikunda guteranya abantu ni gusangira ubutegetsi ibindi umuntu aragira utwiwe akishingira agashirahamwe kiwe iyo ugira ingorane gusa iyo habonetse hadusina intambara mugabo widandariza iyo hari ubutegetsi bwiza uri murarima mugabo abantu bama bapfa ubutegetsi mu bihugu vyose byo kwisi naco gituma ku bintu gusangira ubutegetsi dukwiye kugira attention ibintu vyose twumvikanye kuko ubiromese en cause uburi ugarukana les racines ou les causes des conflits zatwishe nukuvuga rero ibintu twumvikanye cyane cyane kubijanye no gusangira ubutegetsi umwanya bitarahinduka nukuvyubahiriza kugira tuvuga ati nta mwana n'ikinono nta wopfa nta nyagufa nta nyagukira abarundi twese nimba twarinjiye mu ntwaro ya demokrasi turangana icyo nicyo cyambere kihari hanyuma turi mu budasa bwacu ibinavuze hari abadamu hari abagabo hari ugwaruka hariho abantu bavari ntidusa mugabo hari ibintu byinshi bidutandukanye mugabo kugira
twese twumve ko duserukiwe dufise ijambo nubwo butegetsi butegerezwa kuduhuza niho duhurira tugasangira ivy'igihugu hama twese tukabona yuko ata muntu akumiriwe kuko gukumira nivyo vyatumye Uburundi bugwa mu kaga twaguyemo icokorwa rero kugira ubumwe busimbatare bwa mbere ho abategetsi nuko urabona ngo hari inzego zagiyeho nuko zokora akazi kazo hanyuma ubutegetsi nabwo tukabusangira mu mahoro n'umutekano nuko guki kugira ngo abarundi bashishikare babumbatiye ubumwe n'amahoro. Murakoze cyane bwa mbere sunyuma gatoya nivyo hariho amasezerano atandukanye abarundi bagiye barasinyiranira ariko kandi uko igihugu kigenda kiramara iminsi abantu baraza bararaba ibintu aho bigeze bagafatira ku bihe bigezweko ico twifuza cyane reke gukorwa nuko inama nkenguzamateka yo kuri ico gikorwa bw'izoshingiro cabatumye kugira ngo turabe neza na cane cane ibintu bijanye n'amakota aho bigeze ko bigikenewe kugumamwo nimba bigumyemo naho mbega vyobwa kujya rugero bigeze ko ni ico gikorwa comaze gahera kugira ngo ico gikorwa cyo gusangira ubutegetsi nkuko professor ariko abivuga gifata intumbero nziza bifatiye kwe tugezeko. Ikindi cokorwa nuko hoguma ico twokwita ituze mu vya politique sinzi ko nabisiguye neza ivyo bita mu gifaransa stabilité politique kuko bene ibihugu vyacemwe intambara zifatiye ku moko iyo hadutse akantu gatoya k'ingane za politique hama hariho ugomba guhengamira kwimwe vya bwabwoko ati murarabe neza bagira basubire bikaca bizuka ico rero abarongoye igihugu no cane cane abatwara igihugu ico gikomera ko cane na cane cane n'ibintu vyo gusangira ubutegetsi naho vya bidafatiye ku moko gusa bigafata kuri bwa butandukane bwinshi bwavugwa kuko nabibasiguriye ku bwa mbere iyo abantu bafise ubutegetsi bamabihenda ntagombe kumviriza ivyimviro vy'abandi bantu bakimvira ngo bo ni bafise ico ivyimviro bonyene bigeze bikagora. Ikindi ca kabiri cokorwa gikomeye nuko umugwitwa severe uriko urerekana ukuri ku vyabaye muri kahise wowe uburyo bukwiye ugaheza gukora ku biringo vyose kandi ukagerageza gukora mu ntumbero yo kunywanisha ibiringo byose ubushatse kuvuga ibintu ngibi hari ibiringo bikomakomeye tuzi vyagiye babaza abarundi hariho reka duhere nk'itatu na gatanu itandatu n'icenda irindwi na kabiri inani n'umunani cane na gatatu kuko ikibazo c'icenda na gatatu ndazi ko bitazokorera cane mu severe kubikorako mugabo naco ni iry'umutima menyo igikore ko abarundi bose bamenye ukuri kandi atabahengamiye ntagira abantu baza kumenga uwo mugwi ntubaraba urabanaka kuko kutamenya ukuri kumwe ivyo navyo biratera ingorane. Icanyuma nagakurangiriza ko twe dusaba ubutegetsi no munsi nuko boheza injyane zabaye mu 2015 bijya bintu vyaragiyemwo ibintu bigawa kuvya ibintu bisa n'ubwoko uravye n'ingene abantu bahunga umwe agahungira Kongo abandi mu Rwanda urashobora ukaraba n'ingene bahunze urana kumenga hari akandi kantu kayamoka kirimo twe turasaba yuko injyane ibintu vyose vyatewe n'injyane zo mu 2015 bihera kuko niyo basamara mu myaka birasaba kuvyura karambaraye buryo umuntu yahungiye hanze y'igihugu adashobora gutaha yidegemvya iyo hageze ko ataha arondera inguvu uzutaha hari naho bica uza kuvyura rero vya bindi bati abaje bitwaje inguvu ni banaka ugasanga iswe kuvyura uruhagara mu gihugu ibintu rero niyo biheze neza kuko dushoboye kuja ku ntambwe ikomeye hanyuma icanyuma uyu mugwi ujejwe ivyo kunywanisha abarundi ivyo bumwe no kunywanisha abarundi turakeneye ko amatwumva nabo batubwira bati muri uwo mwaka twagize ivyigwa twerekanye ahe ivyo kunywanisha ubumwe bugeze ibihaze nibi abarundi ni mukora ibi kuko nico wagiriyeho nzunzura uri mwaka utubwira ati uno mwaka twitegereje hari ibigihaze nibi abarundi ni mukora ibi inzego ni mukora ibi dushishikaye dutera imbere tuve muri ya majambo ateye ubwoba iyo abantu bataye kuvuga kwa kundi ko kuri bagaza ngo twese turi bamwe twose bimwe oya nizo turavuga ibintu bisanzwe ico bita mutatura amatati bita mu gifaransa la paix recherche amahoro ntiyizana ararondegwa
kandi mwaza mavugana ukuri muti ibintu bigeze ngaha akakarahaze tukakosore akanisawa ivyo rero ariko arabikora bagaha ijambo abarundi batandukanye bakabivuga ko bakatanga ubwazi twagiye makomine yose mu ntara yose abarundi kuri iki kibazo cy'ubwa Burundi batubwiye ko intambwe nziza ari iyi agahaze naka wewe ubijejwe n'ukuriki izazo zofasha kugira dushishikare dukomeza ubumwe bw'abarundi. Bega nakahe kamo mwotera abariko baradukurikirana canke abajejwe gufata ingingo kuko benshi bagiye baragaruka ku kintu catumye hagiye hatosekara ubumwe mu bose rimwe. Akamanotera ubwa mbere abariko baradukurikirana bose nuko umurundi wese ahari yo kumva yuko ahamagarirwa guhagararira ubumwe n'amahoro no kubaka umutekano aho ahabaye mu kibano mu miryango. Akandi kamuntu batera kagira kabiri nuko mu miryango iwacu hoba ikiyago kiremesha abavyeyi bakaremesha abana bakabumvisha yuko ubumwe nibahagararira ubumwe bazoba bahagarariye amahoro yabo ubwabo kuko iyo je umutekano wanje ngomba kugira je nyene urya mwene wacu nabatawufise mu vy'ukuri mba niko ndakwega ikibazo kizotuma haba intambara hagati ya twebwe babiri. Akandi kamunotera abariko baratwumviriza nuko aho umuntu wese ari yoyaga amahoro tukigisha kurengera ibidutandukanya tugashira imbere ibitwubaka gusumba ibidutandukanya. Byo dusangiye biraruta cane mbere kure ibyo twopfa. Hama mwambaje akamanotera leta yoba leta mvyeyi koko yuzuriza bose abahutu abatutsi abatwa kumwe abakristo abayisilamu amadini abakatolika kumwe intara zose kumwe ku buryo umurundi wese ahari aravye leta yibonamwo akiyumvamwo. Ariko akandi kamunotera leta nuko yo shimikira cyane kubijanye no gukura abarundi mu bukene. Burya abasangiye ubusa bitana ibisuma. Hamwe rero ubukene bwo hava ndazi neza ko ibi by'ubumwe n'amahoro bizoca bisimbatara. Byose batugeze kuri shaka nitwifuza hamwe gucotera imbere ubukene bukagabanuka bukavaho mu miryango no mu barundi amahoro azosasagara ivyo nta nkeka. Turahejeje kumva ibitari bike muri kino kiganiro abatumire bacu bahejeje kudushikiriza kandi harimwo impanuro nyinshi zubaka. Abarundi rero dukwiye kuba umwe tukubaka uburundi bwacu maze igihugu cacu kigashishikara gitera imbere. Reka dushimire rero bano batumire baduhaye kano kanya bakaza kutuganirira ibi byose aho twovuga nka Professeur Simeo Barumwete akaba yaranonosoye ibijanye na politiki. Turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye kandi twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Mwakoze nivyo n'umundi munsi muzonkenera nzobita. Ndabashimiye cyane. Turashimiye kandi na Bishop Nkeshimana Seti akaba ari cegera c'urongoye urwego rujejwe ubumwe no kumwanisha abarundi. Namwe turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Murakoze cyane turabashimiye mwadutera kamo tuzobitaba kandi tuzobaganirira. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Reka dushimire kandi na Kefa Nibizi akabarongoye umugambwe Kodebu. Turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Murakoze cyane turashimira ko namwe mwadutumiye turashimiye n'abagenzi banje twari ko ngaha mu kiganiro nawe twatwumviriza bose niyo mwasa kudutuma ko nta nkeka tuzobitaba. Ndabashimiye namwe. Reka dushimire namwe mwese mwadufashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Shimire nabo bose bariko barakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure y'igihugu. Nongera ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza ubumwe bw'abarundi. Imana ibahezagire.
twese turi bamwe bose rimwe dusangira kabisi na